ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mweba nkwanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. N'imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye ubutegetsi butaba bugomba ko mumenya, yose turatohoza amaze tukabashikiriza kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Biratangaje kandi birateye isoni kubona ubutegetsi bwa CNDD-FDD nyuma y'amagorwa atagira izina abarundi babayeho uno munsi barongeyeho n'ikintu gikomeye kandi giteye ubwoba. Abategetsi bo ku rwego rwo hejuru bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD barateguye isumu yo guhabwa abanyagihugu, cane cane abanyagihugu bafise aho bahuriye na politike ndetse bashaka guhindura ibintu mu gihugu c'u Burundi. Amakuru adushikirayo ntahumuriza, n'amakuru ateye ubwoba, amakuru ababaje, amakuru yerekana ko abarundi nta ndongozi bafise, kandi akaba ari amakuru ashimangira ko byanze bikunze abarundi bagomba gufatana mu nda amaze bakikuraho ubutegetsi bw'igitugu bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Birateye isoni kandi birababaje kubona abarundi bamaze imyaka irenga ine mu magorwa atagira izina, aho nta gitoro bakibona, akaba nta gasukari, ibidandazwa bikaba byarazimbye, ifaranga ry'u Burundi rikaba ryarataye agaciro ku rugero rw'ijana ku ijana. Ibi bikaba bitagihagije, Ndayishimiye n'abiwe akaba yongeyeho ikintu gikomeye kandi giteye ubwoba cyo guha abarundi isumu. Murabikurikira mw'idonido ry'amakuru, aho mwese muza kumenya akabi kabishe kariko karakorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Turanababwira indi nkuru ibabaje kandi iteye ubwoba, aho abanyagihugu babiri bishwe harimwo umubyeyi ndetse n'umwigeme wiwe, bikaba byakozwe n'abapolisi bayoboka barongowe na Nyeganyega. Benshi mu banyagihugu ba Kabarore bakaba bavuga ko byanze bikunze igihe Ndayishimiye atabakura ko uyu Nyeganyega byanze bikunze bashobora gukora ikintu gikomeye cane. Mu Burundi hari ikibazo gikomeye cane, aho abanyagihugu bariko baricwa batagira kirengera, ndetse abandi bakaba bavundiye mu mabohero atandukanye, ndetse benshi bakaba bapfungiwe mu busho butazwi. Ibi byose bikaba biriko birakorwa n'ubutegetsi bubi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu busabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, aka ni karyo keza ko gubyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Tudatebye rero amakuru yacu tuyatangurire Kabarore. Reka tubanze tubabwire ibara abapolisi bakoze, nitumara kubabwira ibara abapolisi bakoze turaza no kubabwira ku burozi bukomeye cane buriko burategurwa ndetse buriko buratangwa, byose bikozwe na CNDD-FDD. Abapolisi ba Nyeganyega baherutse kwica Shimirimana Karaveri na Shimirimana Anosiate. Komine Kabarore mu ntara ya Kayanza imaze igihe ivugwamwo amabi menshi, harimwo kugandagura abanyagihugu kuva komiseri Moise arakaza batazira Nyeganyega aje kuhakoreraho byaronyutse. Ku munsi w'Imana igenekerezo rya 17 ukwezi kwa 11 2024, ibara ryarasubiriye kugwa. Abanyagihugu babiri Karaveri Shimirimana batazira Demobe n'umukobwa wiwe Anosiate Shimirimana barashwe n'igipolisi c'u Burundi mu gihe bariko barahira ubwatsi hafi y'urubibi rw'u Rwanda.
abishwe bava mu muryango umwe. Nta byinshi twaronse bijanye n'imyidondoro yabo. Karaveri Nshimirimana batazira Demobe ni umugabo w'imyaka 40 avuka ku mutumba wa Munyinya muri komine Kabarore. Anosiata Nshimirimana nawe ni umukobwa wa Karaveri Nshimirimana. Anosiata ni inkumi yaheruka kurangiza amashuri yisumbuye mu gisata cyo kwigisha ngaha nawe nyine yavuka aho ku mutumba wa Runyinya. Urupfu rubabaje. Umugoroba wa 17 ukwezi kwa 11 2024 hafi isaha 10 Karaveri na Anosiata bariko bahira ubwatsi hafi y'urubibi rw'u Rwanda kuri uwo mutumba wa Runyinya. Niho haza abapolisi bakorera ku mutumba wa Ryamukona bashika barasa Karaveri na Anosiata ngo babonye bashaka kujabukana fraude mu Rwanda. Abapolisi ntibigeze berekana iyo fraude Karaveri na Anosiata bari bafise. Wabarashe avugwa ko ari umupolisi yitwa Mwarabu asanzwe akorana cyane na komiseri Nyeganyega. Karaveri Nshimirimana yarashwe mu nda aca ariruka agwa mu ruzi Kanyaru kugabura Uburundi n'u Rwanda. Abapolisi b'u Rwanda baraje gutabara bamukura muri Kanyaru basha kumuvuza mu bitaro by'i Kabgayi mu Rwanda. Karaveri nta mahirwe yagize, yahavuye yitaba Imana. Mu Rwanda ikiziga ca Karaveri carateguwe bacambika impuzu nshasha n'ibirato bishasha barangishira mu isanduku hanyuma baragisubiza Uburundi. Amakuru dufise avuga ko Uburundi bwabanje kuriha imiliyoni 15 zihuye n'ibyo u Rwanda rwakoreye Karaveri Nshimirimana kumuvura, kumutegura impuzu n'ibirato, isanduku n'ibindi. Umuhisi Karaveri Nshimirimana yashiguwe kwa gatandatu uheze igerekerezo rya 23 ukwezi kwa 11 2024 mu itongo ry'abapfuye ryo kuri misiyoni y'abapasitoro Irubura ku mutumba wa Rukere. Anosiata Nshimirimana we yaciye acikana akiraswa. Amasoko yacu avuga ko abapolisi aribo nyine boba baciye bamuta muri Kanyaru. Ikiziga ca Anosiata cagiye gutorwa haciye igihe bakirondera. Anosiata nawe yashinguwe kuwa gatanu igenekerezo rya 22 ukwezi kwa 11 2024 mu itongo ry'abapfuye ku mutumba wa Runyinya. Abanyagihugu b'i Kabarore barabandanya gutabaza abatwara Uburundi ngo babakure ko Nyeganyega. Iri bara ryaguye mu gihe bivuga ko komiseri Moise Arakaza batazira Nyeganyega yari yamye kugendera abo bapolisi bo kuryamukona aho aciye hose atanga ubutumwa bwo guhasha abanyagihugu. Abanyagihugu b'iyo komine bavuga ko barushe amabi aguma akorwa n'igipolisi ca Nyeganyega. Basaba ko abatwara igihugu babakura ko uwo mukomiseri aho aca hose arangwa no gusesa amaraso. Turahojeje umuryango wa Nshimirimana Karaveri na Nshimirimana Anosiata. Biragoye kuronka amajambo umuntu abwira umuryango ubuze abawo gutya. Imana iwukomeze, iwuhoze, iwuhe ingufu zo kurengera bino bihe bitoroshe. Ninde azobazwa izi nzirakarengane ziherutse kwicwa ku mutumba wa Runyinya muri komine Kabarore? Leta mbyeyi, ibi nibyo wadusezeranije? Abarundi bararushe kandi abarundi barababaye. Abarundi bageze aho bifuza ikindi gihugu kitari Uburundi kubera indongozi mbi cane zitwara igihugu c'u Burundi. Tuve kuri iyi nkuru y'akababaro, amakuru yacu tabananize ku ntahe ihambaye cane irebana n'uburozi buriko buratangwa mu gihugu c'u Burundi. Ibi tukaba tubivuga kugira ngo benshi mwiyubare kandi mumenye ubutegetsi abarundi bafise uyu munsi. Intahe iteye ubwoba y'umurundi aba muri Suède yemeza ko yahawe ishano ari mu Burundi muri 2021. Je nitwa kumvo z'umutekano ntitwashimye gushira ahabona amazina. Ndi umurundi mba mu gihugu ca Suède. Ndifuza gusangiza abarundi ibyanshikiye muri 2021. Kumbure ntihazobura uwo bifasha. Mu mwaka wa 2021 naragize urugendo mu Burundi ngiye kuramutsa umuryango. Cari igihe kigoye ca coronavirus. Imbere yo gufata urugendo twabanza kugira icyo bita
kubukinga hoteli, aho twamara iminsi 3 tukitegereje ko nta bwandu dufise. Ni ukuvuga ko nava ino muri Suède mu Burundi bazi neza uje uwo ari we. Kugenda mu Burundi inyuma y'ibyabaye muri 2015 ni ikintu kiba giteye ubwoba ku bantu tuzwi ko tutashigikiye ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Umuntu agenda afise ubwoba ko ashobora kugirira ingorane, ariko naribwiye nti nta kundi, nimba igihe canje kigeze ntako ndarusimba. Mw'ihoteli ubuzima bwacu bwari mu minwe y'abahakora. Nshitse ku kibuga c'indege ca Bujumbura nta kibazo nagize. Ku kibuga c'indege haba hariho imodoka ica itujana kw'ihoteli. Ihoteli ntidushimye kuyandika ndetse no kuyivuga kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Ngeze kw'ihoteli ukora kuri reception aransabye pasiporo yanje, ndabona ko ayiravye cane hanyuma arayinsubiza. Yarandangiye icumba canje ambwira ko tugeze mu cumba atawusubira gusohoka, ko ico nkeneye ndagituma ko nkoresheje telefoni. Imfungurwa bazidusanga mu cumba. Narabona ko ubuzima bwanje bufiswe n'abo bantu, narabona ko bashobora kunkoza ico bashatse cose. Nyuma y'iminsi 3 barandekuye ndaja mu muryango. Nkivayo naragize ingwara yo kudahwa, gucibwamo, diare bikomeye n'ubushuhe bwinshi. Hanyuma baranjana kwa muganga. Muganga yavuze ko nagize intoxication, ibifungurwa bimeze nabi, arampa umuti. Mu nyuma narakomeye ntaco nari ninona, ariko muri iyo minsi Bujumbura haravugwa cane ibintu by'uburozi. Abagenzi bose baguma bampanura ngo niyubare, na cane cane hageze ko gufata akanyama mu kabari. Ngarutse muri Suède natanguye kubona ingwara itangaje. Maze kugaruka muri Suède natanguye kubona ko ntameze neza muri 2023. Naragira agakorora hama nkabona nguma ntakaza ibiro cane, ariko ngiye kwa muganga ntihagire ico batora. Mu nyuma nabonye ibintu by'ibiheri binini byaza biraza mu maso bikagenda bigasubira bikagaruka, hakaza n'ibiraboga ku mubiri. Ubundi jewe sanganywe umubiri mwiza cane. Muri rusange nari numva ko nkomeye, ariko ntangura kumva nduha n'ingoga, ntakaza ibiro uko bwije n'uko bukeye. Jewe ndi umuntu nkora siporo cane, ariko nisanga nsigaye ntagishobora gutambuka iminota 10 ntabanje gufata akanya nkicara. Aho hose sinamenya ko amahaha yanje yari ageze habi. Naguma nibwira nti nkeka ndiko ndasaza. Uyu mwaka wa 2024 narabuze umuvyeyi, ndasubira mu Burundi kumushingura. Abagenzi n'abaryango bambonye bose baguma batangara bati wewe waheze kabisa, wonze cane, ntukiri wewe tuzi. Nibyo bihe mu maso ntukimenyekana. Hariho ikibazo. Mvuye mu Burundi nashikiye kwa muganga. Muganga yambwiye ko nari nsigaje gato bikanka ko mpema. Ngarutse muri Suède naragiye kwa muganga barafata umwanya ukwiye wo kumpima. Muganga andavye yambajije ko hari produit chimique ntoba naranyoye, canke ko hari uburozi nibaza ko nariye. Aca arambaza iyo nahora, ndamubwira. Arampima uko ashoboye kose asanga amahaha yanje yaratabagaye, no mukikiriza asanga hamaze nabi cane. Yabonye hariyo ibintu bivyimvye ku buryo bibajije ko noba mfise kanseri yo mu mahaha. Nta kanseri batoye, ahubwo yari infection ikomeye yo mu mahaha. Bambwiye ko iyo batabitora hari kugera igihe amahaha yanje ananirwa kwinjiza impwemu. Yambwiye ko bishitse ndyamye nari guca mpfa nishwe no kubura impwemu. Ibyo bintu byatumye nibuka ingene hari abantu benshi tumaze igihe tubura, bikavugwa ko bagize ingorane zo guhema. Vuba umuntu ntazi yanyandikiye ko nagaburiwe uburozi muri hoteli yo muri 2021. Nifuje kubasangiza ubutumwa nahawe n'umuntu ntazi. Ntaco nongerako, ntaco nkurako. Nimubyiyumvire. Yagize ati murakomeye, jewe ndi umuntu mutazi, ariko jewe ndabazi namaze kubabona mu Burundi kuri hoteli muri 2021.
nasubiye kubabona muri uyu mwaka i Bujumbura, naratangaye nari nzi ko mwapfuye kuko twabahaye uburozi bwica buke buke umuntu agapfa mu kiringo kitarenze umwaka. Ico nakoze nahavuye ntohoza inomero yanyu kugira ndababwire uko byagenze. Je nakora harya kw'ihoteri igihe ca confinement kandi narabazaniye ibyo kurya. Bari bambwiye ngo nshiremwo akantu ariko ntabyo nakoze. Nabonye muri abantu beza cane bicisha bugufi. Bariketse ko ata burozi nagushiriyemwo. Umukozi yakuzaniye indya mw'ijoro niwe yashizemwo uburozi. Nagira ndabasabe imbabazi ko ntababwiye umugambi bafise imbere yuko musohoka kuko baciye bankura mu kazi kubera babonye ko ntashigikiye uyu mugambi mubi kandi barabigiriye n'abandi. Imana ibaje imbere. Uyu muntu ntazi yahejeje kumpa ubwo butumwa kuri WhatsApp aca aramboroka. Nta kindi twavuganye. Sinshobora no kumenya uko iyo nomero akiyikoresha canke yayikuyeko. Aboba baragize ikibazo nk'icanje botanga intahe zabo. Mu kurangiza nahanura abandi boba baragize ikibazo nk'ico canje ko nabo botanga intahe zabo. Kumbure vyogera aho tumenya neza abariko baratanga ubwo burozi canke abandi boba baragize ikibazo c'ingwara zo guhema zadutse bavuye mu Burundi. Aboba biboneye batangura gutakaza ibiro mu buryo butumvikana boraba bakivuza kare. Jewe ubu ndakomeye, narasubiriye kuvyibuha no gukomera. Amahaha yanje arakora neza cane. Bampaye umuti twita cortisme, ibinini vyinshi cane nywa bitatu ku munsi mu kiringo c'umwaka wose. Biramfashije cane. Kumbure iyi ntahe hari uwo yofasha. Murakoze. Umuntu yaduhaye iyi ntahe ni umuntu tuzi neza adakunda gushikuza. Ubwo butumwa yarungikiwe yaduhaye kopi yabwo. Inomero yamwandikiye yayiduhaye naho tutashimye kuyerekana. Izina ry'iyo hoteri yariduhaye nayo twashimye kuyivuga. Amazina y'uwatanze intahe twayanyegeje kuko tubikora no ku bandi baduha amakuru. Hari umuhinga w'umuganga yagize ico avuga kuri iyi ntahe. Yatubwiye ko bigoye ko umuntu ahabwa uburozi muri 2021 akaba atari bwapfe muri 2024. Aravye ibimenyetso byavuzwe hano hari ingwara igoye yo muri kino gihe. Yatubwiye ko yibaza ko uwo muntu yari anafitiye ku muti yavuzwe watanzwe. Uyu muganga avuga ko udakoreshwa kuri ibyo bya infection y'amahaha. Dr Jean-Marie Harimenshi yanditse ati "Vraiment biragoye kwemeza yuko umuntu bamuroze muri 2021 bagatora diagnostic muri 2024 atarapfa. Kuba muri Suède canke Bujumbura ntibihindura uko twakuze. Nje nimba uko yabivuze ariko biri ndemeza ko rwose byaba bikomeye cane. Uburozi bureze i Burundi ugasanga biriko birateranya imiryango. Ni ukuri ibi bintu birababaje kandi birateye isoni." Ubu ni bumwe mu butumwa twahawe n'umukunzi wacu atwereka ibibazo bitandukanye buri mu gihugu c'u Burundi. Ibihe byiza nibyo nabipfurije.